Okay, ushobora kuba ari nawe wahora ubona ukabona nk'inimero y'umuntu kuri profile yiwe hameze uko, ugasanga basi nta profile iriko, ntabwo ari ukuri ko iyo nimero itabifise ifoto iriko. Hari amabanga rero ari muri WhatsApp umuntu ashobora gushiramo ukavuga ati iyi foto yanishize kuri profile sinkeneye ko hari umuntu aza kuyibona, cyane nk'ubu ugasanga wowe afise ifoto y'ibanga yiwe yashize kuri profile cyangwa ashaka kunezereza umuntu runaka, akavuga ati iyi foto yanje reko shaka inezereza abantu bamwe, reka mpitemo guhagarika abantu bamwe ntibahize kuyibona. Ni rero ngaho ubona nk'ino foto ngaha ubona itagaragara, batwereka ko iyi contact itagira ifoto iri kuri profile yayo. Genda bereke rero ukuntu ushobora guhagarika profile yawe ukavuga ati ndakeneye ko ino profile yanje abantu bamwe batayibona. Mukirane 5 ndabikwereke. Nizere ko mwabonye ko iyi contact itayiko ifoto itashoboye kugaragara. Mugabo reka twinjire muri WhatsApp yawe nyezina urabe. WhatsApp yawe nyezina urabe ko idafise profile. Izi zose n'izina zikoresha. Nshatse kukwereka ko urabe ko profile itabiriko. Urabona ko isanzwe profile iriko. Ibyo rero bibera hehe? Urabona kugira ubikore turafyona ngaha mu turungu dutatu muri WhatsApp, hama tukaraba hano handitse parametre tukahemeza, hama tukaraba hano handitse confidentiality tukahemeza, hama turaba hano handitse ati profile photo de profile tukahemeza. Okay, tuhemeje rero urabona ngaha handitse ati persone. Aha navuze ko ata muntu numwe mu bantu dusangiye ubugenzi cyane n'umuntu mushasha atoye nimero zanje aza kubona profile nashizeko. Mu gihe nshaka ko bose bazibona cyafite ngaha hejuru aha hemeza ko ubu asubira inyuma urabe muri ya WhatsApp urabe ko ya profile idaciye igaruka guys. Muri hangana gato ibintu bya notification bivanye nuko ndiko ndakora shabi. Okay guys, urabona ko nk'ubu yamaze kugaruka guys, ifoto yacu yamaze kugaruka. Isobanura ko kakanwe twari twakoze ko ka persone ariko katumye byose biba. Kabisubireyo muri ya WhatsApp yacu ni twinjira twari twashize kuri tout le monde. Ahitse kuri tout le monde twatuvuze ati bana hejuru tivuga ati qui peut voir ma photo de profil tout le monde. Uvuze ati abantu bose bashobora kubona ifoto zanje. Tuvuze hano hasi ku persone twatuvuze ati ntihagire umuntu umaza kubona ifoto nashize kuri profil. Tuvuze ngaha kuri ne contact n'abantu dufitanye iyi nimero niwe aza kubona profile yanje. Umuntu ahawe nimero ntaza kubona ifoto yanje iri kuri profile. Aho cyawe neza ngaha. Aha gatatu naho ne contact sauf uhemeje ashaka kubwira ati ni nimero zanje kiretse niwe bataza kubona profile yanje. Afite naho ukahemeza hama dufate base reka nkaba ndabakure ko dufate nk'akarere. Urabona nk'aba bose nk'ubu nkavuga ati uyu wenyene niwe ataza kubona profile yanje. Canemeza iki kifincha nashemeza canemeza iki vivu ujye umwediye done niwe wenyene adashobora kubona profile yanje. Abandi bose bafitanye nimero baraza kubona profile yanje kiretse uyu muntu wenyene. Uyu byashika rero nk'ubu gasanga wowe urifitiye ufise umuntu ushaka kunezereza nko kuri profile, mugabo hakaba ari abantu basi utifuza ko ubona ibyo bintu byawe. Ucayifashisha rero hano hantu ugashuca ngaha kuri profile, hamugashikina ngaha kuri mail contact, ugashaba wa muntu ndashaka kaza kubona izo profile cyangwa abantu ndashaka baza kuzibona bose ukabaselectiona waselectionye hamugaca ushena ngaha ukazi ukabakuramo. Aha rero gutumye profile bashize ko bo batayibona. Nico kimwe no kuri stat ngaha turashaka gushana ngaha kuri stat. Urabona ngaha twari kuri profile turashaka gushana ngaha
kuri stat naho kemeza naho nyebiza kubuko nyine cyashobora ati abantu dufitanye nimero baza kubona stat yanje canye ngaha akabishona ati me contact mu nimero zanje kiretse kana rero ndisene nku kuri me contact tuhemeje turashobora kugira escreen nabo abantu badashobora kubona profile yacu ngano umusitwari twashatse guhagarara cyane ngaha kuri profile kuko nico cigwa nyezina bambwiye ko ntazo natanga rero dutrike tunini nahisemo gutanga kagufi nimba bizombi kenewe gakunzwe tuzozana tubereke no kuri kwivyo bya stat. Okay, ubu rero reka tumanze nsubire mu gatoya ndazi ko navyikutishije mushaka ko ndikabira cyane kutungu bitatu hama ukinjira ngaha muri paramètre hama ukashira ngaha kuri confidentiality hama rero ugashira ngaha kuri profile ugashagura muri bwa buryo bwose nabereka ngaha icyo cyose kimwe cyose gifite insiguro yacu abantu baba bafite GB nabo nyine twongera kitaberetse turasonda ngaha turasonda tungu bitatu hama ngaha kuri paramètre hoho ntikigwa turikoroga ana confidentiality iri hagati na hagati nico wemezamo hama ukabira ngaha kuri profil photo de profil ushaka rero kuri turo monde bose bayibone umuntu wari wese abone profil yawe canke nimero zawe canke nimero zawe kiretse izukuye mu selection cyangwa cyane ngaha kuri person kavuga ati sinkeneye ko hari umuntu numwe aza kubona ifoto nshize kuri profil yanje. Reka shimire rero umwe wese yitanze akaraba video kuva itangure gushika ihere hari swive woba warasonze swive mu gitobora icyo ndashwifsha nakugira tutrike twacu tubwenge tuzotugushikira ku mwanya. Bye bye.